ukimara imyaka ijana sha wapindaki urabona amahera bayamuhambara sha wapindaki tubyatse dusare tubyatse amahera akora ku isi gusa bijya bintu by'amashevyere byambara abamaraya ariko siko biri kera barambara ibidede ku maguru nujya nagiye gutama mbebe bazitubiyogera hamwe ibikiri byo ku maguru ibiyugi kandi baravyambara n'ubu hari abambara ibidede vyinshi ku maguru iyo bariko baratama ariko barabatahura muganyene muri mu kibani wacu nk'ikintu kenshi bakunda guca bavuga n'igiki yarya mukobwa ni maraya iyo bakwiswima dufate nka wowe ukambaye ugacura n'umuntu avuze ati ujya mukobwa ni maraya kuri wowe umutahura gute mu kibanza nyabaki rirya jambo avuze kuri wewe rifise impemu zingana gute je nyene ndabona ko avuze ibintu bitari ngombwa ko avuga kubera ko kugira witwe umuntu maraya ubumuzi bien apana kubonye tujye mu ntambaye agashevye ni maraya wapi mbona nyene ko avuze ibintu atazi bitari Hello everybody, bakunzi ba Motivation Plus Media, meze gute, meze bon. Je meze neza cyane kuri micro nkuko mwabibonye, musanzwe mumenyereye ni Bella Gomez aka Bad Mama umuco nyakuri. Behind camera ni Fizikila. No musi je meze neza, yana gituma ntashimye presentation nini. Narindi mukazi murana ko cibere mukazi nyene kwa kudiene aruba nabuze n'amajambo ndabayagishamwo ugati no musi ndikwe n'umwigeme mwiza atesa arenze iyo mvuze umuntu arenze mbega mwebwe mubyakira gute karibu muri comments welcome dakura mukije meze bon ndameze neza ndashimye tuduza akatwi basi beganire uko ndiko ndaganira si n'umwigeme novuga yuko ari mwiza muri byose sinzi nk'icyo mwamwagaye je nabonye ari mwiza aho n'umuhungu je ntiyari kumcika mwana ko ifite n'umupira ukina basket ndakina basket voilà d'ailleurs ntavye nayinzi vraiment ko iyo tana ifise ariko ni bako byose bihaniyemo uno musi rero tuza kuyaga tugatugire deba tuvuga kuvyerekeye imico n'akaranga ku bakobwa bari muri entertainment n'abakobwa atari muri entertainment isigura muri rusange ndakuramukije twagiye mu kiganiro cacu mbega wewe mvuze imico n'akaranga ku Burundi wumva iki numva nyene ya imico n'akaranga by'u Burundi numva ko ari nka ya mico ya kera imwe wasanga kera bavuga ati iki niki kirabujijwe gukora iki niki kirabujijwe gukora nyene ugasanga biri muri ya mico y'abantu ba kera aho ndumiyo je nanje nayinzi yuko ari gukwirikiza donc imico n'akaranga bisigura yuko ari gukwirikiza hariho nk'ibintu tugiye ku mpuzu uko umukobwa ashaka kwitwara wowe bivaye n'ukuntu gisiguye ucumenga ni bya bindi ngo kera umukobwa ari wo kuguma muri agakora akazi ko muhira ngo kera nta mukobwa atwara imodoka kera nta mukobwa yagira yabaganza umugabo ucumenga niko gombye kugisigura uno munsi tugatuyage cyane cyane kwa bakobwa bari muri entertainment igituma namuhamagaye dushobora kuyaga ibintu byerekeye imico n'akaranga niko yari umwigeme asanzwe atamba imbyino z'ikirundi kenshi zishingiye ku mico n'akaranga sibyo rero igice kintangaza ni n'umwigeme yabonetse muri tubyatse dusare basi dufasha basi twagiye hari ukimara imyaka ijana sha wapindaki urabona amahera bayamuhambara sha wapindaki tubyatse dusare tubyatse amahera akora ku isi gusa amahera akora ku isi gusa niba cyari ahantu nayo bazojana aha ku isi niho amahera akora tu none wowe iyo ukutamba ibintu byerekeye imico n'akaranga donc imbyino z'ikirundi hama
iyo kutamba ibintu vyerekeye imico n'akaranga by'Uburundi ntabwo twakubona muri clipe ntubona ko umengo bugiye mu bintu bidasa bon niko abantu babibona ariko siko biri nzi ko ndatamba ibintu by'imbyino by'ikirundi yego ndabitamba ariko nuko nyine abantu bacabibona ukundi kuntu bitandukanye ngo iyo umaze kujya gutamba iby'ikirundi ukaca uja mu bintu by'imiziki bavyita iby'abasani baca batangura kukubona baca batangura kuguha image yindi ukaca usanga nyine umengo uri kuvanga ibintu naho hari ibintu nyene ume ukora kubera ko ubikunda cyangwa ukabikora kubera arakazi kakwinjira arakazi kakwinjira mbega barya abakobwa dufate nka wewe iyo ukuri atamba ikirundi ugacona nk'ujya muntu aja muri mariage y'umuntu yambaye nk'agakanzu kagera ngaha hotalo yigize nk'umuzungu wowe ukuri umubona mwihe visage je ndabitahura sana kuko hari ibintu nyene usanga bitandukanye uje muri mariage ntibacavuga ega muri mariage ntibacavuga ngo uze wambaye ngo ukuntu mwese yambara uko ashaka umuntu wese ayifise shwa yiwiwe yo kwambara iyo wambaye kujya n'uwo mwigeme agaca yambara kujya donc ngenda bitahure neza iyo wambaye ibintu vyerekeye imico n'akaranga donc bavyitwa mayugi ibintu nk'ivyo hanyuma gaco n'undi aje yambaye hotalo agakanzu kagufiya mugiye nk'imbere y'abantu bakuze kera canke abantu bisoneye mvuze umuntu yisoneye umuntu w'umupapa w'umumama yiyubashe azi ico arico siko mugaca mugena umwese muvyambaye ibona ninde baha agaciro baravuga ati ujya mwana yambaye impuzu z'imico n'akaranga ka kera ujya niwaberewe sana mbega kuki abigeme bo mu Burundi donc abarundi kazi twahinduye imico n'akaranga twiyambara uko dushatse nje nkuna musi nyambara isengre kandi kera ntiwasohoka wambaye mugabo rero ikibazo tuvuga ngo kera ntiwasohoka wambaye kera abakera bya bakora mu biti bafuka ngaha bagacafuka hasi mu nyuma amajambere araza dushobora kuza twifuka hose tukamenya yuko dushobora kureka kugenda twambaye ubusa kera mugabo bavyitwa ko bambaye mbega kubera iki bacavuga ngo dukurikize ibya kera ahubwo iyo dukurikize ibya kera bijya byatanguye bivyo ntunavyemeye ukambara donc ukanyegeza aha ukanyegeza no hasi kubera ko je nibaza ko kubera ko wasanga kera ariko bose wasanga bambaye bose umva ntawe twenga uwundi ariko ubunye muri generation urashobora kubona umuntu yambaye yikwijije ukakibona n'undi yambaye nk'izigera ngaha ari nka wewe sivyo ari nka wewe wowe muri izo mpunzu zose nihe mpunzu ukunda shaje zose ndambara zose urambara bisigura ngo vyose ubirimwo byose ndabirimo kabisa urabishika ukambara agashevyo ko ku maguru donc tuba tudede two ku maguru n'ubu ndakambara navyo nabonye iyo kambaye ugaca ahantu hari abamotari canke ahantu hari abantu bajya amakinga kera basi bagihari babihaha bakwitwa gute canke mu kibano baguharura gute nyene baragufata ukutari baca bavuga ngo bijya bintu by'amashevyere byambara abamaraya ariko siko biri kera barambara ibidede ku maguru nujya nagiye gutama mbebe bavyitwa ibiyogera hamwe n'ibikiri byo ku maguru ibiyugi kandi baravyambara n'ubu hari abambara ibidede vyinshi ku maguru iyo bariko baratamba ariko barabatahura muganye muri mu kibani wacu nk'ikintu kenshi bakunda guca bavuga n'igiki ajya mukobwa ni maraya iyo bakwiswira dufate nka wowe ukambaye ugaca yanura bizati jya mukobwa ni maraya kuri wowe umutahura gute umuntu kibanze nyabaki rijya jambo avuze kuri wewe rifise impare muzingana gute je nyene ndabona ko avuze ibintu bitari ngombwa ko avuga kubera ko kugira witwe umuntu maraya ubuzi ubumuzi bien apana kubonye tujye mu ntamba gashevye ni maraya wapi bambona nyene ko avuze ibintu atazi bitari n'ivyiwiwe donc apfuye kuvuga ibintu bimujemo turabona abaririmbyi dore kuri Bernice Mokazi n'abaririmbyi bariko baragaragara bari ku mastage menshi biyambariye nk'abanyamerika maruye kuri Estanish arambara impunzu z'imico n'akaranga hamwe ari kuri stage ushavuga ati jya muntu n'umurundi kazi ariko iyo ubonye Bernice cyangwa ukabona Mokazi ubona umenga n'abanyamerika
abanyamerika sinzi n'aba Nigeria ndabivuga uko wowe ani ngiye mbona ndayifoto mpagira ubwoba ati none aba nibo kubera iki batokwambara imico n'akaranga ega natwe turaberewe kandi impuzu zacu ziratubera kuko tutogaragaza igihugu cacu iby'iwacu byari byo gusa nuko nyene umuntu usanga umwe wese afise shwayi wiwe Estanisha arashobora kubona yambaye bijya bintu by'imico n'akaranga akabona ati ibi nivyo bimbereye kweli ukajya usanga abandi bambaye zirya mini ukamenga n'abanyamerika kazi nabo bakabona ko ari byo bibabereye nicyo gituma nanjye navuze ati umwe wese afise shwayi ikintu yambara oya mugabo birakwiye ko tuza turagarukira igihugu cacu turare n'ibintu byinshi dukora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere ariko hariho n'ibindi bintu dukora ku buryo umuntu wese akibagira uwuriwe bagataha uvuga bya n'umunyamerika n'umunyayigeria barakwiye ko bakwambara impuzu zerekana igihugu cyacu nk'uko bavuga ati naho bakwambara ko ariko kose ati nibyo baba biyumvamo noneho nta gihe kiba gishika muri famiye doke hariho urubanza impuzu baba bateguye bakakwangira tutegerezwa kwambara imvutano bihora bishika kweli sana bisigura rero yuko ati tuze tuhagarukira imico n'akaranga mbega muri tuvyatsi inspiration ariko yaho yumvira ko uja muri clip niyo clip ya mbere maze kujamo inspiration ariko yahe bon cyambere na mbere Erko ni mugenzi wanje nyene twaravyumvikanye hama ndagenda ni ibintu nane sanzwe ndakunda ibintu by'imiziki ndanakunda no kuririmba nuko ntaririmba ntacyo ufise ijwi nta muntu n'umwe aribuze nawe urafise ijwi oya ijwi ryo kuririmba hariho ibintu nyene bagyafise kuri bogoze ndagerageza nyene tu uragerageza horo nka umuntu agusapotinga waja muri studio ugakora nogenda kuko nivyo bintu vya mbere nk'ubu ubufasha rero ngaho kuri motivation classmate bon ndakunda kuririmba habonetse uwomfasha nyene nobikora nyene neza ababosi tumenyane ndasubiyemwo kandi tumenyane n'umwigeme novuga yugurutse ariko nibaza ko umuziki vraiment yukora neza atonyoteza donc atobatenguha mu gukora akazi koba kamuzanye mu muziki wiwe ariko ko kuririmba mbega igihe ugenda muri rya clip yoba yaguhaye amahera angana gute ndumva ari ibanga n'ibanga kuki ari ibanga ni ibintu nyene twivuganiye hagati yacu urumva si ngombwa ko ndabivuga imbere ya kamera canke nta mahera yaguhaye wakoreye mu vyatsi oya siko biri ikindi kibazo canje kica kihaza ni iki kubera abakobwa baja mu maklipe baja mu mavideo iyo hageze gutanga amawadi za mbere zigeze kuza nibuka jerewe na amawadi bariko bashizemwo abaririmbyi gusa mu nyuma izi awadi zindi zije bashizemwo amakategori y'aba promoteur aba DJ bashobora kugira nawe yo guhiganirwa kubera iki mwibaza ko abakobwa muje mu mavideo atagaciro ariko barabakugira ngo babashe mu mawadi ubwo mwebwe nimwoba mutariko murakora neza turakora neza kandi sana kandi muranaruha ni ibintu vya mbere biruhisha ikintu kimwe gihari nabo nyine barabe babagarukireko kubera ko iyo bariko baha award abandi nabo birabasha intege sana kuruta nibarebe rero bose baze barabakorera ko bose co kimwe kuko bose bararuha barabe baze barabikora neza nico novuga urazi igituma nari ndakubwiye uko ni kubera ko umukobwa aja mu mavideo bamuha image nyinshi kandi mbi ukaza n'umumaraya ujya mu mwa muko murakorana nawe ati mwane gute imeze neza turatahana turagira donc ucubona bya bintu baguharuramwo kari ivyo nyene urumva niyo mpamvu abakora video bacu batamara ukwezi bariko barabikora bwira akajambo abantu bategura ama awards bashe kugira kategori ya queen video y'aba danseuse bashobora kugira kategori zabo donc bashobora guhiganirwa bashobora kuja mu mahigano aba queen video bon icyo navuga yuko nuko
nabo nyene bo bagarukirako bakaja mu mahiganwa nk'abandi kuko bose bariko barakora n'ubavuga ati aba danseuse bariko barakora bonyene aba Queen Vision bakora bose bakora akazi kandi karuhishije barabe baje barabashira mu makompetition kuko bose bajya bariko barakora bose bariko bararondera ubuzima bariko bararondera ubuzima kandi biranabacana intege birabaca intege sana kubona bamwe bariko baragira ico baronka abandi bakitwa ngo barakora ariko ntaco baronka so birabaca intege sana ni barabe rero baje barabashira mu makompetition nabo nyene bakunzi ba Motivation Plus Media uko navuze ni ikiganiro cyerekeye imico n'akaranga jewe kuri jewe icyo nafatiye ni imyambarire y'abigeme bari muri entertainment n'abatari muri entertainment donc muri rusange yuko twogerageza tugasubira ku myambarire yacu tukagerageza kwerekana ko turi abarundi kazi tukareka kujana n'umuvuduko w'isi biragisha kujana n'umuvuduko w'isi ukagira aho ugeze reka tubwira akajambo kamwe nka Motivation Plus Media. Icyo nababwira nuko boza barambara nyene bikwiza kuko hari inyambaro ushobora kubona ukavuga ati tuyu muntu kwera ari normal so nukuri bigaruke ko baza barambara ibintu bimeze neza hamwe n'umuntu wa kera abonye avuga ati cyo muntu araberewe kwezi gusa nta muntu urabizi ko ata muntu wa kera yobona wambaye imenerezo akavuga ati ujya muntu araberewe ntikibaho so barabe baze barambara inyene imyambarire y'abantu y'imico n'akaranga nyene reka rero ndababwira ati bye bandanya mudukwirikira kuri Motivation Plus Media akaba ari umurundikazi asanzwe bashikiriza ibiganiro ariko si je jenyene ndi kumwe na mugenzi wacu umusesanguzi nababwiye yuko Motivation Plus Media ni ifise staff nini ya cyane rero uwo muzobona wese aje numwe mu muryango wa Motivation Plus Media turinda tumushira imbere ya kamera tuba tuzi neza tumwizeye neza yuko bashikiriza ibintu bimeze neza badamu dukurikirana mbwe subscribe share comment bye.